haleluya, haleluya. Abisirayeli bageze kwa ngo bicara bakamara amasaha 6 bumva ijambo ry'Imana. Amasaha 6 twe twumva isaha imwe twiyonze ko batevye, twibaza ku mwanya wagiye, ariko amasaha 6 bumva ijambo. Rero Imana bishoboze kige kuba mu gihe cyo kwakira neza ijambo ry'Imana. Nagasanga ijambo ry'Imana uyu mwanya dufise Imana duhezagije rivuga ngo nimba uri umuntu yumvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari uw'imhemu, amenye ivyo mbandikiye yuko ari cagizo cy'umwami wacu. Ariko namba hari umuntu atabimenye ntakabimenye. Ijambo rivuga ngo umuntu w'imhemu, Imana yahabwa icubahiro. Umusanga namwe nyamwe dufise umuntu w'imhemu. Paulo yandikira ishengero ry'i Korinto, amaze kuryandika iryo shengero. Iri shengero ni shengero ritangaje cyane. Iri shengero mu gice cya mbere Paulo, intumwa Paulo abandikira, ariko aratangura ababwira ko arabera. Nubwo tuzi ingeso zimwe barimwo, Paulo we yagomba bavuga muri Kristo Yesu, ababwira inyifato zabo, ababwira ko Imana mu gice cya mbere yabatungishije muri vyose. Uko urasoma mu wa 4 wa 5, ababwira ko Imana yabatungije muri vyose, ko barabatunzi. Ishengero ry'i Korinto ndimbwari mu buryo naho cyagisagara cy'ubudandaji, sivyo ariko aravuga, ariko avuga mu buryo bw'imwe mu ko Imana batungishije. Imana yabwa icubahiro. Hanyuma Paulo arabandanya mu gice cya 2, ariko ababwira ibintu bijanye n'ubwenge, ababwira icubahiro cacu. Imana ishimwe cyane. Arababwira ko ivyijisho bitigeze kubona, ivyo gutwi kutigeze kumva, ivyo bitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, yuko Imana yabibateguriye, kandi ivyo bibateguriye biciye muri muhemu yera. Imana yabwa icubahiro. Acaravuga kandi ivyo tuko turavuga vyose tubivuga tubigereranya ivy'imhemu n'ivy'imhemu. Imana yabwa icubahiro. Kandi aravuga ngo umuntu w'umunyamubiri gusa ntashobora gutahura ivy'imhemu, yumva umengo nivyo busazi. Imana idufashe cyane. Aravuga kandi ninde azi biri mu muntu atari imhemu yiwe, niko atawuzi biri mu Mana atari imhemu wayo. Imana ishimwe cyane. We yinjira ibwina akamenya ivy'Imana akabituzanira. Imana ishimwe cyane. Kandi Paulo abandikisha cya 3, ariko ababwira ibintu barimwo, ababwira ati nubu naho ndabandikiye sindabandike nk'abantu b'imhemu, ndabandike nk'abantu b'umubiri. Imana idufashe cyane. Abantu b'umubiri kubera iki? Asharasigura munsi ngo kuko muri mu bintu vyo gutata, muri bintu muri mu macakubiri mu ishengero, muri mu bintu vyo kuvuga indakomeye mu ishengero. Ni Paulo hari imigwi yiciye mu ishengero, imivuga ati twe dushikiye Paulo niyo migisha mwiza, yigisha neza, afise amavuta ameze gutya, yizi vya teoloji kuva kera, umufarisayo. Abandi titwa ba Kefa, kuvuga Petero, abandi titwa Apollo. Bivuga ngo Apollo yari umwigisha akomeye cyane, ariko arigisha. Bamwe bagira imigwi gutyo, ariko Paulo avuga ati Apollo ninde, Kefa ninde, jewe ninde? Uwabivye wavomereye bose ni bamwe. Imana yabwa icubahiro. Iyikome ni Imana ikuza. Iki cya 4 Paulo atanga kubabwira amajambo akomeye, ababwira basi mudufate nk'abasuku b'amabanga y'ivy'Imana. Imana yabwa icubahiro. Iki cya 5 Paulo atanga kubabwira ingeso zimwe z'abantu biyadukije mu ishengero, badukirwa n'ingeso zari Korinto, cya gisagara gifite mu busambanyi butari cyo buvugwa. Mwavuga ati si ivyo gusa, mwa mu ishengero ndabonamo hari uwundi muntu nawe yafashe iyi nyifato zitanabereye, tutarabana no hanze y'ishengero. Ati cya 3 aravuga iby'ubusambanyi, avuga ibifata, aravuga ngo dukwiye gufata imibiri yacu neza nk'isengero z'Imana. Aravuga icyo kindura banda 18, avuga ivyo kwirata mu ubwenge buri kakisha. Imana y'icubahiro. Yicene Paulo ashishikara kuvuga kandi ababajwe, yatumye ku banyamahanga, ariko yari ababajwe n'abayuda ukuri batakira gakiza. Imana y'icubahiro. Uko soma mirongo yanyu ico gice 10 avuga ivy'Abisirayeli ngire banye ku gitanda aricyo Kristo. Imana y'icubahiro. Imana y'icubahiro. Aravuga ihishurirwa ry'igine Yesu babatirije mu gicu ca Mose. Imana ishimwe cyane. Gisha 11 aravuga ibintu byinshi cyane. Gisha 12 araja mu vy'ingabire. Gisha 11 muravyibuka, ariko aravuga ibintu by'isangira ryera. Abi Korinto by'ukuri bari abantu batangaje cyane. Baraza ku ruhimbi rw'umwami, umuntu wese akazana isorori yiwe, bakaza guhagira ku ruhimbi rw'umwami. Ugasaba umuntu yazanye inyama yuje isorore ko arajya gusa. Aravuga ati aha si twaje guhaga, ushaka guhaga nahagire muhira. Turiko turakora ikindi kintu gikomeye cyane. Imana yagwicubahiro. Rero hari ibintu by'umuvurungano, inyifato zitari nziza. Cya 2 avuga ivy'ingabire, arababwira ingabire. Imana yagwicubahiro. Icya 3 rero aravuga ivy'urukundo. Rero Imana yagwicubahiro. Icya 4 rero nahangomba kuvuga rero, yariko arakosora inyifato z'abamama z'abagore mu ishengero. Ashavuga nihagira umuntu yiyumvira ko ari uvugishwa n'Imana cyangwa ko ari uw'imhemu, amenye ivyo mbandikiye
yuko ari cyagezwe cy'umwami. Ariko namba hari umuntu atabimenye nakabimenye, bisigura Paulo muri iki gice cya 4 mu 15 hari kuntu Paulo bamugwanije kuvyekeye umuhamagaro w'intumwa. Arababwira ati namufise abarezi benshi, mwibuke ko mutafise baso benshi, ni je navyaje ubutumwa bwiza. Imana y'icubahiro ko hari intumwa zigira intumwa atari intumwa z'ukuri. Paulo ababwira ati ni je navyaje ubutumwa bwiza. Ngare Paulo bamugwanje mu vyinshi cyane, ariko ngaheza avuga ati nubwo mwigira ngo mufise ingabire nyinshi cyane, nubwo womenga muravugishwa cyane, ariko ngenda babwire yuko nimba hari umuntu muri mwebwe yiyumviye mumva akantu yiyumvira yuko ari uvugishwa n'Imana canke ari uw'imhemu, yari kwaragereranya umuvugishwa canke umuntu w'imhemu. Ni kuvuga ngo avuga ati nawe utaramuvugishwa basi vuga umuntu w'imhemu. Muranyumva? Nawe utaramuvugishwa basi vuga umuntu w'imhemu. Kuko abo bantu babiri hari ikintu bahuriyeko, barumva Imana, baramenya umutima w'Imana, baramenya icyo Imana ishaka. Acavuga ati rero mumenye ko ibimbandikiye ari cyageze. Ijambo cyageze inkomoko y'iryo jambo ni ikintu abaganga bahora bakora mu Gifaransa, mu kindi zabizi ko babizwa mu Gifaransa nyene ni ordonnance. Ordonnance ni nka ndabivuga amajambo y'wanje mfate ku sona Bibiliya, ni nka Paulo yako abwira ngo ni nk'icyandiko Imana yamwandikiye Paulo, ni ingingo ngendegwako Imana haye Paulo ryo kuri iryo shengero ry'Ikorinto rikwiye kugenda. Muganga yaguhaye ordonnance, mbabarire ordonnance rupapuro muramubona muganga yandika ko imiti nk'akaroro, akavuga ati ndavye je wambariye ingene umeze, ingene ugwaye, ingene wiyumva, jewe mbona wo ufata umuti n'uyu muti wo ufata uku mu gitondo saa 6 mw'ijoro. Imana rero yahaye Paulo ordonnance yimwemu iko akwiye kugenza ishenge y'Ikorinto. Aca ababwira ati niba mwibwira ko muri abantu b'imhemu cyane uko biri kose, niba Imana yabimpaye turaza guhurira mu kirere cyishurirwa, muza gusanga muronse ivyo naronse. Imana y'icubahiro bisigura ngo niba wibwiye ko muvugisha ukaba uri ukuri cyangwa ukiva ngo uri w'imhemu ukaba ukuri, ibi ndabahaye turaza kwemberanya ko ari byo byavuye ku Mana, yuko ari cyagezwe cyo commandement Imana yampaye. Nshaka kuvuga ikintu, shaka dutera intege tuvuga tuti bantu Imana nitumuze dusokoke tuve mu idini, tuyambura idini, tuba abantu b'imhemu, duhagarika ibintu by'umubiri, tuba abantu b'imhemu, tumenye ivyo Imana ivuga. Nawe wivugira hariya natwe biva naduhagaze hano b'imhemu, tumenye bijya binavuze n'ukuri cyangwa ibyo navuze s'ukuri. Kubera iki? Hari ahantu bimenyegwa, hari ahantu muteza guhurira mwese, wari umuvugishwa cyangwa uw'imhemu. Aha rero ab'Ikorinto baratsinzwe kubera iki? Barabakira abanyamubiri. Ikintu gitangaje dukizi nuko bari mu ngabire bw'aba abanyamubiri, si uko wavugishijwe, si uko weretswe uri umuntu w'imhemu. Urashobora kuba umunyamubiri yerekwa usomeye ijambo ry'Imana. Rero umuntu asamazwa cyangwa aborezwa nuko abonye yishurirwa nuko yeretse gatoya akaca uvuga ngo yabaye w'imhemu, sivyo na gatoya. Paravuga ati naho ndabandike guca, ndabandike nk'abana bato bagikeneye amata, barashobora kurya indya zigumye. Rero ndabaza kibazo najewe, asanga uruvugishwa n'Imana, asanga umuntu w'imhemu, hari ibintu bisanga dukwiye guhurira ko twese tukabitahura. Imana y'icubahiro ntidukwiye kwisanga mu mivurungano, dukwiye kwisanga mu guharira, dukwiye kwisanga mu gutukana, dukwiye kwisanga mu mbigwi, ujyayigisha neza ujyayigisha nabi, ivyo n'ibimenyetso Paulo yatanze by'abantu b'abanyamu bibi. Ni kuvuga bakeneye bibero y'imhemu, bakeneye ko babaha amata kuko bacari bato. Imana y'icubahiro. Ikibazo umuntu acavuga rero, none umuntu w'imhemu ninde? Umuvugisha wanze mwihoze umuvugisha gatoya. Umuntu w'imhemu ndi reka ndabakarura gituma ari viza kuba umuntu w'imhemu. Kandi nico Imana ishaka, nico Imana yari gamije, niwo mutima w'Imana. Kuko uwo muntu niwe ashobora kugenda ubucuti n'Imana, uwo muntu ashobora kuvuga n'Imana, niwe ashobora kumva imvugo y'Imana, niwe ashobora kumva uburongozi bw'Imana, niwe ashobora kumenya ishaka ry'Imana akarikora akanesha umubiri. Imana idufashe cyane. Umuntu w'imhemu n'umuntu ndaza gusoma imirongo itandukanye, n'umuntu ubuzima bwiwe butavana n'amakuru yakuye mu vy'amaso y'umubiri yamweretse, mu vy'amatwi y'umubiri yamuhaye kumva, mu vyo izuru ryamuhaye kwimotereza, mu vy'ururimi rwamuhaye guhonja, mu vyo kuboko
kwamuhaye gukorako. Izo nzira zitanu. Umuntu w'imwemu rero ni umuntu atakibeshwaho n'amakuru avuye muri izo nzira zitanu. Ukasubiremo. Umuntu w'imwemu ni umuntu atakibeshwaho n'amakuru avuye mu nzira zitanu. Nukuvuga Yesu biva muri Yesaya haravuga 11 mu 2:3 atwe amajambo akomeye cyane ngo niyaza ntazoca imanza kubiboneka. Nukuvuga Yesu ntiyigeze cy'urubanza biva n'ivyago nyiko umuntu gutya nta n'umusi n'umwe yabigize. Yari umuntu w'imwemu. Ntiyigeze aca imanza kuvyo bamubwiye kuvyo yumvise n'umusi n'umwe. Ibaze kangahe wamuca imanza kuvyo bakubariye. Ibaze kangahe wamuvuga ibintu wabonye gusa. Nukuvuga uri umunyamubiri uri umuntu w'imwemu. Ndakora gasanzwe iyo ugiye muri prise mwese murazizi hajya hantu ucomeka wakoze ikintu cy'icuma sivyo ukoze ikintu cy'icuma nta makuru horonka nwayumvise hari amakuru ronka urumva ko bakubwiye ikintu yukoze ahantu kumbure hari we yankuba hagiye amazi hari amakuru ronka sivyo none hari amakuru turonka ari biciye muri imihora itanu. Umuntu w'imwemu n'umuntu yashitse ahantu rero atacizera atakibeshwaho atakirongogwa nayo makuru avuye mu mihora itanu. Uko barantahura umunyamubiri rero ndikuvuga atandukanye n'uwo muntu n'umuntu abeshejeho nibiboneka gusa nakibeshejeho baje kamubwira ati nakani mubi acavuga ati nukuri no nkibimenya ko ari mubi nakari inzigo ucubona muhuye yafunze isura kweki bamubwiye ko nakari inzigo n'umunyamubiri s'umuntu w'imwemu. Yesu niyigeze rero abaho go buzima ntidukwiye kumwigana gusa mu kwezwa gusa no mu kugoroka dukwiye kumwigana no ku buzima bw'imwemu. Ni mu bice vyinshi Yesu Kristo yavuga ngo yabwira Petero wowe uraza kunyirahira imbere y'uko ibika gatatu uzamaze kunyirahira sivyo none nivyo kandi Petero aramubwira ati Yesu oyayi je tuzopfana jewe we ntunzi wewe. Yesu ari umuntu w'imhemu. Petero yagiye kubibona bishitse ndago tuturo dusanzwe muri ku munsi umwe hari umwami yitwa Ahabu na Yoshafati baja hamwe kugira ngo baje kugwana n'undi mwami. Ndiko ndavuga amajambo make kugira mumvishe ushaka kuvuga gusa. Imbere ko bagenda umwami Yoshafati sinzi ngene yarizwe ariko uko riko sinibaza ko yari afise ivyagezo vy'uhoraho kuko hari ukuntu agiye mu ntambara ashiye abaririmbye imbere hari amakuru yari afise y'imhemu. Hanyuma aravuga ati reka tubanze namuvugisha yoba hari tukabanze tukabaza sinzi kuvuga kana ko yaratawe ko intambara ni ukuri kw'intambara ni kuri muri biboneka kuri kutaboneka. Imana bicubahira turakeneye kumenya amakuru y'ukuri apana y'abantu bariye nuko ranyumva harandi makuru y'ukuri iyo ntambara sugupfa kugenda mu intambara guca ubanza kubaza ubwo Dawidi haravuga ati Imana ngende misi yose genda nzobana nawe. Imana bicubahira nama rero barazana abavugishwa bwavugishwa bavangiwe nabo bashaka ati mugende muzonesha intambara izogenda neza. Yoshafati ko yari umuntu w'imhemu yumva sivyo narumwe yamwigishije yari umuntu w'imhemu yumva sivyo atavuga none nta wundi muvugishwa acagira ubwenge yavuze ngo sivyo yavuze nta wundi muvugishwa undi wahari ko yari umvume ivyo bintu sivyo ive kanga wemeye ibintu byose navuga ko abara ugeti ibabara gerisambuke kandi nivyo gerisambuke ibaze ubuzo bwacu gere bworonekaye kubera kwa mu mubiri gusa acaza umuvugishwa wundi nawe nyene yavaje ava mu gasho kuko ntiyavuga ivyo umwami akunda acaravugishwa baravuga ati umviza rero abandi bose bavuze ibi nawe we uvuga ibinyene acavuga nk'ivyo nyene mugabo Imana ni nziza ho mwama ahaba tavuga ati ntumva kasuye kandi kuvuga vya bindi acavuga kuri rero ngo nabonye umuvugisha babwiye ngo nabonye ni gutumura bari kwisiga akava ngo nabonye mwese muhaganye ngaha nabonye intambara iba nk'umwungere n'inama zasanza isagira umwungere uvuye ibintu yavuze yabibonye ko n'umuntu w'imhemu. Imana bicubahira n'umuntu w'imhemu burya uko vyagenze rero ntambara burya yahereje ko Ahabu apfa kuko niko vyari biri mu buryo bw'imhemu. Bantu b'Imana ubuzima Imana yaduhaye ni ubuzima bw'imhemu. Imana ishimwe cyane. Yesu ni kenshi baje kumuraba
nakunda so butumwa bwiza muri iyi minsi n'ahantu henshi bavuga ngo amenye ivyo biyumvira mu mitima. Yesu amenya ivyo biyumvira mu mitima incuro nyinshi. Mbere no gushika ahapfa yarababwiye tugira tuciye Yerusalemu, yaravuze abigisha b'ivyagezwe ingene bazomuhagurukira, yaravuga ibintu vyose gushika ku rufu rwiwe. Ntitutegereza kuba turi abantu bariko baragwa mu mporera, tuza ko turi abantu tuzi ishaka ry'Imana ku buzima bwacu, hama tukarigenderamwo. Imana ihabwa icubahiro. Ivyo rero n'urugendo umuntu afatana n'Imana. Hari ibintu hagati mu nzira rero umwasi ashiraho kugira ngo bitubuze, cyangwa ubwacu dushiraho mu kutamenya bitubuza kuba abantu b'impemu. Ndaza kuvuga ibintu bibiri ivuga bike gusa umuntu ashobora kwiyumvira ko ashobora kuraba mu jambo ry'Imana, ashobora gushira mu ngiro mu jambo ry'Imana, agashobora kubona ubuzima bw'impemu ariko arabubaho. Ubisanzwe nibwo buzima bw'ukuri. Akari karero notanga muri Yobu harabaye inama, iyo nama iraba Yobu atayizi y'ubuzima bwiwe. Aho abamarayika bashengeye imbere y'Imana na Satani agashengera nabo. Satani agenda gusaba Yobu, bavugana n'Imana ibintu byose. Yobu akabona igihuhusi kije, akabona ibitatu bije, bwa Yobu ntigeze amenya yuko biraba. Yobu ntiyanamenye ko hari uruzitiro ruri kuri we no ku muryango wiwe no ku byatunze. Twe tumenyereye uruzitiro uraruzitira aho nyene, bwa uruzitiro rw'impemo ruri ku mugabo n'umuryango wiwe n'ibyatunze. Ivyo twimeje na Bibiliya. Umuntu w'impemo rero n'umuntu amenya amakuru gusumba amakuru ari ngaha aboneka. Yobu ntavyamenye Yobu. Nikuvuga iki? Bisiga ko hari ibintu vyinshi biba utamenya. Ariko uyu munsi ndagusabe bice mu buntu bw'Imana, Imana igushoboze gufata urugendo umwaka bwo kuba umuntu w'impemo, bwo kuba kwigana Yesu kujya yarari. Nico gicapo ciza, nico gicapo cy'ukuri. Cyo gituma hageze gupfa yarabimenye ati n'umwanya wo gupfa sinza gusenga ngo nzuhuke, oya nzopfa nzomara imisi 3. Yarabivuga ati nzopfa mara imisi 3. Imana yabwa icubahiro. Yarabizi inzira yanje ni naje ndayizi kandi nzofata inge niyo nzira yanje Imana ntegure kandi ayinezerewe. Imana yabwa icubahiro. Hari ubuzima Imana idushakamo, si ubuzima bwo kwigana ibintu byose kurabona, n'ubuzima bwo kwigana Imana ivyo irakwereka. Yesu yavuze ngo ivyo mbona data ko aranyereka nivyo nkora, ivyo numva mbwira nivyo mvuga. Imana ishimwe cyane. Nico gituma urubanza rwanje cyangwa ivyo mvuga ari ukuri. Imana ishimwe cyane ko sidabikura muri inosi. Imana ihabwa icubahiro. Rero umuntu w'impemu rero n'umuntu vy'ukuri atakirongorwa n'ibintu biboneka. Ingingo yose ubuzima bwiwe bwose bufatanye n'ingene mpemu yera ariko aramurongora mu mutima. Imana ishimwe cyane. Turiko turajana ndabaye intambuko mweyi. Gira icifuzo, gira inyota, gira ikintu cyo kunezerwa kuba uw'impemu. Gira icifuzo. Mana niba ubivuga mu jambo ryawe, niba bikorino yari ishengero rifise ingabire, natwe ingabire turazifise Imana ziduhaye, mugabo ntiziko zatubasha kuba b'impemu. Ni kubera iki none? Raba ivyo Imana ivuga ku bikorino, raba intama mizahabaye, hama ugigira inama zo kuba umuntu w'impemu. Ko hari inyungu nyinshi zo kuba umuntu w'impemu. Ndasubiyemo, hari inyungu nyinshi zo kuba umuntu w'impemu. Wimenyereze ko Imana ikubwiye ikintu gikora. Ivyo Imana ivuga ntivyoroshe. Ivyo Imana ivuga niba vyoroshe, ariko urimenyereza. Imana igende kumenyereza. Imana yabwa icubahiro. Ikintu cya mbere ashaka kuvuga, icya mbere ni ngombwa ube icyaremwe gishasha. Ni ngombwa ube icyaremwe gishasha. Tutavuga inzira wofata ube umuntu w'impemu vy'ukuri. Suko kijije uco umuntu w'impemu. Haba namba. Hari urugendo ufata twagushikana hano uba umuntu w'impemu. Imana ikakwizigira ikakuzeza amabanga yayo. Imana ishimwe cyane. Abikoni ba 2:5-17 hava nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishasha. Ivya kera babihise vyose biba bicitse bisha, ariko ivyo vyose biva ku Mana yatwijuje ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Mwari majambo kuba icyaremwe gishasha bitangwa no kukijijwe, sivyo nabona Imana. Hari umurongo ndahora nsoma, ariko kirigenda gusoma ndawubonamo ukundi kuntu, ndawutara ukundi kuntu. Abaroma igice c'10:9 bahasomera mu Kirundi. Abaroma igice c'10:9 n'uw'10 mu Kirundi. Mumviza ingene bavuga kugira ubicareme gishasha urakizwa. Ukizwa niki none? Bahasomere mu Kirundi. Abiko ino
Abaroma 10 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Abaroma 10 umurongo w'icenda. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukura mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Umunsi w'umurongo w'icenda. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami. Okay, murakoze cyane. Umuntu afite igifaransa mumva itandukaniro. Mufite igifaransa cy'Icyongereza, igifaransa cyane. Ansomere mumva itandukaniro. Ufite igifaransa muzaba mukoze. Ufite igifaransa ansomere umurongo w'icenda muce mumva itandukaniro. Umurongo w'icenda. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Mon fils, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, tu confesses le Seigneur. Kugira ukizwe ntiwatura ivyaha. Kugira ukizwe watura umwami. Ndaza gusubira igituma. Nico gituma abantu benshi baratura ivyaha mugabo ntibava mu vyaha. Kuko ijambo ntibaritahuye watura umwami. Kubera iki icyaha bisigura amarsiya, bisigura ni louper la cible, no guhusha intumbero. Icyaha s'ubusambanyi, ubusambanyi ni ingaruka. Turi kumwe? Ni kuvuga rero wari kwambara ishati yera ukambara y'ubururu musaza uri mu vyaha. Shaka kumvisha yuko ntiwokuyana ivyaha nta nivyo woheza nta nivyo womenya. Ivyo wibuka ni ivyo ministère de la justice yaduhaye. Ubusuma, ubusambanyi, kwiba. Ariko bibiri kivuga ivyaha ni gushi intumbero. Intumbero ni none ni Kristo. Gecho tutabaye ngo Yesu ashaka turi mu vyaha gusa. Nico gituma twatura Yesu kwereka yikoreye vyose. Ivyo tuzi nivyo tutazi. Turamwizera kumusaba ko yavyikoreye. Ko ivyo watura nivyo wibuka mu mutwe. Bwa icyaha ni kimwe. Turi kuzaza abantu b'Imana. Ndera kuba icyara mu gishasha ntabihera watura umwami wacu Yesu Kristo. Wize mu mutima yuko Imana yamutuye, bisigura yuko iyo umuntu agere kwatura umwami Yesu Kristo nuko abanje gukora igikorwa cyamwemwera mu mutima wiwe cyuko yizeye yuko Imana yamutuye mu bapfuye. Kuza kwatura Yesu ari umwami ni ingaruka yishurirwa Imana yamaze kumuha. Nibibera imbere, bibera kiri mu ntebe. Hamba kabigaragaza imbere mu kwatura. Iyo uci imbere rero kugira ngo bibere ngaho imbere ntibiba. Pastor mukuru ahatubwira kenshi ni kweli ko umuntu yagumatura ariko adahinduka. Ni kweli kumatura ivyaha tasha guhinduka. Watura umwami wacu Yesu Kristo. Niwe kimazi, niwe mwagazi twaronse wikora ivyaha byose. Ivyo uzi n'ivyo utazi abantu b'Imana. Ivyo uvuga n'ivyo uzi rega. Nico gituma natangaye. Ni watura umwami Yesu. Wize mu mutima yuko Imana yamutuye mu bapfuye. Nikuvuga ngo hari ikintu cyo kwizera kibera mu mutima ubutumwa bwiza kuravugwa. Hari ikintu Imana ikora ukumva ubutumwa bwiza. Icyo kintu kibera mu mutima nta muntu akibona. Ni mpemu yera aba ariko arabikora. Hanyuma ukatura umwami wisanze. Ibikorwa bikaba bikoretse rero mu mutima wawe. Umunezero amahoro bikaba bitanguye mu mutima wawe. Ukumva ubuzima buhindutse ubaye bushasha. Imana yabwiye icyo baye. Ubaye iki icyaremwe gishasha. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe. Harakajya mu bavuga rero mu Bikorinto ba 2:5-17 mu Kirundi bakavuga mu Gifaransa barakavuga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishasha. Bishaka ngo voici. Bishaka ngo umaze kumva ko uri muri Kristo Yesu rero byose byabaye bishasha. Raba rero uguka amaso ubone ko byabaye bishasha. Imana yabwicubahiro. Kuko urashobora kuba wakijijwe mbwa ntumenye ko wakijijwe. Nubikangukire nubibone. Birivuga rero cuguka amaso ubibone rero Imana yabwicubahiro. Aho rero hari ikintu cy'ikoreka rero uri cyayema gishasha. Ntushobora kugenda nko kumego ntavyuzi. Ubikangukiye mu vivyo vyawe yuko uri cyayema gishasha. Icyaremwe gishasha ni icyaremwe gishasha. Uko nyine uvyumva niko nyine biri. Ntuva imwaro. Ntuva mu Kayanza. Ntuva undayivuge neza ntuvi mu Burunga mu Buhumuza. Ntuva ntuvi Gitega ntuvi Bujumbura. Uri cyaremwe gishasha. Uri cyaremwe gishasha. Ni gishasha ntikigeze kiba muri nosi. Niko Bibiri ivuga ni gishasha.
cyiburutse muri inosi. Uwo munsi igihe watura Yesu ukamwatura, uwo mwami ukamuvuga, umaze kwizera ko wakije, ako kanya mu buryo bw'imhebo baci babona umuco urashe mu mwiza, bacabona umuco urashe mu mwiza. Ubu rero niwe ukwiye kubimenya, ndicaremwe gishasha. Ngiye gufungura ndicaremwe gishasha. Niyo mpamvu bivuga ngo muzonywa ivyica. Yavuze ngo muzorobanura mugira imhebo yo kumenya Isumahili. Ko kenshi dukorera kubaza Imana turongore tugisahani iri mu isumu, ariko Imana bati oya nshaka mujye. None bantu b'Imana, ibi bira tubisoma ni imwe cyane tugasoma ibindi bintu. Imana nshaka mujye kugira ngo abantu bamenye ko muri cyane gishasha. Narazo bimenya gute none? Ni kuzoga isumu hamucyo vyibuha. Bashavuga ati nibishoka ko bo barabizi ko bagushita muri isumu. Nawe ntavyuzi, wozi kukwicambe gishasha. Nico kitwa Imana igomba ko tumenya n'ibindi tutamenya. Igomba tumenye amakuru yacu. Paulo avuga nimba umuvugishwa, nimba umuntu w'imhemu, urakwiye gutahura ibi. Niko ndavuga. Ni ngomba tutugaho hanyuma tugomba ko abantu b'imhemu. Aba tubona tutahura ibintu. Imana yabicubahiro. Dukangukiye Imana yacu. Bera kubicareme gishasha. Icyakabiri. Canke nego kugira ngo ufate umurongo iyo nzira ushike aho umuntu w'imhemu, ni ngombwa wuzure ijambo ry'Imana. Utegere kuko ngo twavyawe n'ijambo ry'ukuri. Kugira tumushuzo mu vyaremwe vyose vy'Imana. Bana b'Imana, umuntu yavyawe n'umupapa agira ubuzima bwo mupapa nyene, siyo none? Wavyawe n'umuntu agira ubuzima bw'umuntu, siyo none? Twende bo twavyawe n'ijambo ry'Imana. Kuvuga ko ibwira muri twebwe ubutare budukoze n'ijambo. Reka subiremo. Ubutare butugize uko dukoze indani ni ijambo, ko twavyawe n'ijambo. Ijambo niyo muvyeyi wacu. Niko wateze kuri fungura karirota. Wateze kugimvira kujyo n'umurango. Niyo mpamvu Imana byabisere mu vyature ku murango no mwijoro. Ku murango no mwijoro. Apana ronsa akanya ku murango no mwijoro. Kugira ushobora kwitondera ivyanditse muri iryo. Hamubwira ubona amahirwe Imana yabwicubahiro. Nsome Abakolosayi 3:13 avuga ngo ijambo rya Kristo rwe mwebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose, muyigishanye muhanurane. Aho si nashaka ahatangura ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigize gute? Rigwiriye. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe gusa rihabe rigwiriye. Ikintu cyasho kikari muri vire nk'ibidandazwa, birashoboka biri muri vire mbwa bitagwiriye. Mukabaza ati mbega anu baranguza ibi ni he? Bavuga ati sha birahari ariko ntibigwiriye. Ariko mu bindi bihugu hari bisagara biba bizwi ku bidandazwa kanaka ko bigwiriye. Ugomba kugura ikintu kanaka ukamenya aho uja mu gisagara, Imana yabwicubahiro. Ukamenya aha ibintu biragwiriye. Aha ibintu byinshi. Rajya mu rya Kristo ni muri some gusa mugabo ribe rigwiriye mu mwebwe. Harandi ho mu Gifaransa bavuga neza ngo kuburyo ngo rigaragara mu nyifato zanyu, niko birivuga. Rigwire ku rugezo rigaragara mu mvugo zanyu. Rigwire ku rugezo rigaragara mu ndoto zanyu. Rigwire ku rugezo rigaragara mu maraso yanyu. Nige uhaye yamba umuntu yumva ijambo. Rigwire ribe gishana. Nivuga ko kuri gwiza. So kuri soma gusa ni kugwiza, kugimvira ko, kurivuga no kubyumva. Imana yabwicubahiro. Imana yabwicubahiro. Akanya gose rose ugwize. Kandi ivyo ndavuga nibiko gukora ukangukiye ndiko ndarigwiza. Sige usome gusa Bibiliya gusa. Oya urisoma ifite intego ko urigwiza kugira ngo rifate ivyivyo vyawe, rifate ngene ubona, rifate ngene uvuga, rifate ngene ugenda, rifate rishikanu hose. Munywane. Imana yabwicubahiro. Imana yabwicubahiro. Ivyakoze n'intumwa 19:20 batugira amakuru ngene Paulo yazanye ijambo ry'umwami mu gisagara cy'Efeso. Paulo Imana yamutumye mu gisagara cy'Efeso. Nivyo Timoteyo barakoranya yamusigira ishengero. Mugabo Imana yamutumyeho ngo atwarayo. Nta visha atwaye. Yatwaye ijambo ryiki ry'uhoraho. Bivuga ngo ijambo ngo mugira uko ni kwijambo ry'umwami Yesu. Mumvirize ijambo ry'umwami Yesu Kristo ryagwiriye cyane rigira ubasha. Ijambo ry'umwami ryaragwiriye rigira ubasha. Bise ngo ijambo ry'Imana ntiryogira ububasha ritagwiriye. Ntiryogwira utarigwije. Niho rigwiza utaronkeye umwanya.
hari igihe kenshi tuweshera imana nta mwanya w'ijambo ufise, nta mwanya kurigwiza ufise, ukavuga ngo satani yanteye. Satani maze mumufute abantu b'Imana. Uko ari kose warondera inzira, arondera ahantu afite umuryango, sio none wowe kumenya ngire guhagarara mu izina rya Yesu Kristo. Imana yabwe icyubahiro. Ijambo rya Kristo ribe rigwiriye mu mvugo zawe, ribe rigwiriye. Hariho version mfise ngaha ni amplified, mumbabarire ndayisome, munyeme ndayisome, ivuga ngo that's the word of the Lord grew and spread and intensified and prevailing mightily. Bavuga ibintu bine ijambo ryakoze muri Efeso, muri iyi version y'icyongereza. Bavuga ibintu bine. Icyambere ngo ryarakuze. Igihe Paulo agenda arivuga mu nzira, arivuga mu nzu, agigisha, ijambo ryarakuze. Murumva kandi omego ntibiboneka kuko avuga ubutumwa, omego ntibiboneka. Mugabo mu buryo bw'impemu ijambo ryarakuze. Rimaze gukura ritangura kugwira. Bavyumva? Iragwira. Rimaze kugwira rero rice riratangura gukomera mu bushobozi. Uko ryavugwa mbere ivyama byatanga sivyo byatanga uko ryaguma yivugwa. Uko hamara iminsi niko ivyama byaba vyinshi. Hamagiriye rero ngo kiriraganza bico gisagara. Bikiraganza bico gisagara. Imana yabwe icyubahiro. Ryarakuze, riragwira, rirakomera, hama riraganza. Iyo si ibintu Imana twereka dushaka kwimenyereza misi yose. Kamenya ati ndafise igikorwa gikomeye cyane nk'umuntu ashaka kuba impembo. Imana yabwe icyubahiro. Imana hari inyungu nyinshi zo kuba umuntu w'impembo. Ni amahoro arirega, ni umunezero uri. Kuko uri mubiboneka nta mahoro uzofurose. Uri mubiboneka nta munezero uzoronka. Ko hari ibintu byinshi umwasa dedekanya atamunezero byo guha. Ariko umuntu w'impembo bivuga ngo umunezero wacu ngo ubwami bw'Imana si ukujya no kujya gusa, sicyo none. Ariko niki? Nukugororoka n'amahoro n'umunezero wa muri mpembo. Urumva ko n'umunezero si wisukari, si umunezero w'umuduga, si umunezero w'umwana, n'umunezero uva muri mpembo. Imana yagicyubayo. Utari umuntu w'impembo rero uzosata umunezero ugira. Uzovara n'ibiboneka, iboneka navyo birahindagurika. Umusojyoherwa ejo shavure, ejo uryoherwe shavure. Ubuzima rero ubuzima bw'umunyamubiri, si ubuzima nishaka umuntu, ishaka ubuzima bw'impembo. Imana yagicyubayo. Icya gatatu uteza gusenga ku munsi kugira ntucike intege. Ndabisigura. Luka 18 wa murongo wa mbere hava ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga nibarambigwe. Abacira umugani usome mu cyongereza mu Faransa harakanwa shirako bava toujours niteko yabahaye yuko mukwiye gusenga. Bwiye abigisha biwe mukwiye gusenga mudacobogora, mukwiye gushishikara musenga kugira ntimurambigwe. Ijambo kurambigwa mu Kigiriki ni jambo risa no muri mu migani 14 ngo 10 hava ngo niwabona umuntu acitse intege igihe cy'ibibazo, niba wabona umuntu adendebukiwe mu gihe cy'ibibazo ngo nuko inkomezi ziwe zari nke, nuko inkomezi ziwe hajya wari ucitse intege sujya muntu sikijya kintu inkomezi ni nkeya. Hajya ucitse intege hajya umenga urihebuye habaye iki inkomezi ni nke zo mu mutima. Wa muri mpemu yapungukiwe inkomezi zagabanutse. Mugabo ko tugira senga rero ni wisange uraho hantu muri iki isenga Yesu yavuze ucubona ko isengesho rirengeye ibintu usaba Imana. Kukeshi twigisha gusengera ibintu. Oya, iri ni sengesho ryawe ryo gukomera. Imana ihabwa icyubahiro. Iri sengesho usenga ryo gukomera. Narifise umurongozi gihe kimwe twari dufise umunsi twatonda nawe. Uwo munsi twari gusenga gusa. Twasenga amasaha 2. Wari muso gusenga nta kintu kimwe twasengera, nta kintu kimwe twasengera. Dushitse yari isaha yaduhaye, yaduha isaha n'isaha yo guheza. Twatanga dusenga isaha, twaheza dusenga. Uwo munsi ugeze twahura ku masaha, tw'abantu kipe y'abakozi b'Imana tugashika adutegura mu gusenga. Kuko abantu benshi basenga kubera utora benshi basenga kubera Mana nyibuka amasengesho ndavuga yo kubuntu w'impemu sayo ayo n'amasengesho yo hasi ya nyuma. Ari amasengesho kwiyubaka, n'amasengesho gukomera, n'amasengesho kwegerana n'Imana, n'amasengesho usenga gushika naho agera igihe usanga ntuzi ni uri. Urasenga ukava no mu mubiri, ugasenga ukumva ko utakiri wewe, ukumva umengo vyaryoshe, ukumva umengo uhuroga, ukumva umengo wavuye mu mubiri, cyakintu cyakurebe ngo cyavuye. Hagera igihe usanga amasengesho uyasive umengo urapfuye ku isi. Ko wamaze kumva ubuzima bwaribwo. Urashika ahantu ujyamo kuvuryamye, ndaho ubyeme kwibuye, uvuryamye ku matera.
w'imhemu sizire gusigura muri w'imhemu ibi ntarabivamo imhemu irakura ikaruta umubiri ikarengera umubiri uruhe bw'umubiri kawuvamwo kaburengera imitwaro y'isi kayirengera ibibazo vy'isi kayirengera niko ubuzima nishaka Imana yabwa icyubahiro Imana nicyo kwa Yesu Kristo ari mu bwato yashobora gusinzira kandi amazi ari akwinjira mu bwato bakamubaza none mwami vy'ukuri umwana tumaze ngaha vy'ukuri je ndibaza mu vyumviro nkibaza bamubwiye bameze gutyaca bafuza isura niba uvuge n'umugabo nk'uyo yivugisha avuga ko mu profete avuga ko abona mu mhemu asinziriye niko bishavuga ati ujya mu arabona mu mhemu ko atavuga ari mu karuhuko Yesu yasinziriye ubwato bugira guca Yesu ahishurirwa yisinziriye Yesu gushavuga ati uyu mugabo je nibaza ko yagiye mu mubiri yaka tumuvyure avapfa adufashe kuyora amazi igama amazi nimeshe baramufira Yesu nubabajwe yuko tutahona baramukari ibanze bari bagikora umwami w'abami baravuga ati umviriza aho rero uri nka Yona waje dutera ingore mu bwato gusa Yesu avyutse arabona imifunda atangara imifunda nibiki ngaha ngo tarahoze imifunda bose bavuga ati n'umuntu ki n'umuntu ki avugana n'imiyaga n'imifunda n'umuntu w'imhemu Imana yagichwa n'umuntu w'imhemu ko arazi yuko iyo mifunda yuko yararemwe namazi yiduza hejuru afite imhemu yaduza Yesu ni waje mu gihe ciwe ashikira umurago y'amatwi abaganga bari bari ico gihe bamubwiye ko yazivye ari mutoyi Yesu akava ko ari imhemu igifa amatwi ako mwibaze trésor ibaze muri corps médical abaganga bakoranye imyaka ndwi mwiga mushaka na specialité ukasanze umuntu yadutse muri wakarede yadutse ka yabaye ka kaje iyi ni mhemu igifa amatwi buca mu muteruro gasora kwa muko muriga na professeur muko mwiga ikibazo nyamukuru kihari ariko Yesu araje ni mhemu ega gacha musengera imhemu gacha murekura wa muntu gacha yumva bose nibishoboka kweri kino n'umuntu w'imhemu arazi gituma bisigure ko ibi vyinshi tubona ngaha sukuri ikibabaje nico twizera nyamukuru ubuzima bwa misi yose urashaka kwizera kirato ushaka ko rishiza itaro itaravako utarubizi ko taragira iveko nguru umuntu w'imhemu ukatugenda umunsi mugasanga itaro yapfuyeko kavuga ati reko ndabizi mwami ibi nibiki bantu b'Imana niko navuga kuzura ijambo ry'Imana kuzura gusenga rero gusenga kwimenyeza gusenga kugira ibihe byo gusenga umwanya wo gusenga usenge mu bihe ibi ndabiriye usoma Abanyefeso 6 hagimba sura Abanyefeso 6:19 Paulo gatera intege abwira Abanyefeso ko nakwiye gusenga abanyeri ijambo ryagwiriye no gusenga nabigishe gusenga Imana yabwiye cyubahiro Abanyefeso 6:19 muzamukoze oya 18 mbabarire 18 musengere muri mhemu ibihe byo mumvise abantu b'Imana bavuze mu Kirundi musengere muri mhemu ibihe byo apara kwa mbere apara kwa kabiri apara saa sita ibihe byose musengere muri mhemu musengere muri mhemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no hari uburyo bwinshi bwo gusenga hari abasenga bafukamye abasenga barambara imbere y'Imana abasenga dugije ibiganza ijoro ryose biravuga mu migani mu Zaburi arubagirire ingoro y'Imana ngo kataka ibiganza bugaca abasenga Imana hari abasenga batambuka mu gisagara hari abasenga bicaye hari abasenga bajya ukibaza barasinze kube bagiye kera bariko barasenga ngo bize gusenga mu buryo bwose umutima wabo ududubiza mu masengesho bariko barasenga mu ijoro wari ko arasinze uzi barasinze ntibasinziriye bariko barasenga umukozi w'Imana yavuye muri Afrika y'Epfo yitwa Kobas yari umuvugishwa yaratashe yarakuze hama agenda kwa Batibi Joshua muvusho Batibi Joshua yumva umengo yarabonye Imana ivyimukoresha yifuza kumenya ngena senga ngo bacarajana bashika ahantu ngo mu mwanya w'amasengesho arindiye ko Tibi Joshua aza kuva hasi akoma induru ko tubibona ngaha haleluya Mana Tibi Joshua babona aratekereje arisinziriye barasenga arakajisho Tibi Joshua anisho kivi uri muvugisho w'Imana barakovya bavuye shababwi asharamubaza none mukozi w'Imana byo kuri hajya geraciye bugufi kubaza wari kurasenga
aca mubwira icyo barimwo ingene vyagenze ivy'Imana yavuze. Idini ni ribi. Iyo umuntu ahoze kubizo ntiyasenze kuko atasenze. Umuntu w'imwe amasenga uburyo bwinshi. Ndabaza nta muntu ahoze ku kazi ari umuntu w'umugwanizi sivyo atagize kimuzanye yicaye gusa ngo camugwana munda mwese camutaka muri diara aba yavuze ikintu ntaje reka ni mwemwe akura afite gusha ati wowe uzopfa kwa kana ukumva munda n'umuntu w'imwemwe reka si umuntu w'umunyamubiri tugiza kwiye gusenga muri muhemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga ibyo bikeneye guhaguruka uhaguruke bikeneye kugira ibiganza bikeneye gutambuke bikeneye kujyamo bikeneye kurambara imbere y'Imana Imana yagwa icyubahiro ngo usenge muri muhemu igihe cyose. Paulo yavuze ngo ndashima Imana ko senga muri muhemu gusa bamwese yari wahutagura bikorino kandi wibuka igihe cya Paulo nta miduga yari ihari bagira n'indogoba bisigura yuko rero bijya birere byose yagenda arasenga Imana y'icyubahiro agenda arasenga barabona ruhiba bagenda barivugana ngo wenzo gufata umugabo wewe ngo tuzohura wewe waravuga ko aravugishwa mubura ariko iyo ugira senga umva ngo birateye isoni umengo bakubona ko asenga ariko imeze gusenga muri muhemu gihe cyose imeze gusenga muri muhemu gihe cyose Imana yabwa icyubahiro icyakane wame wuzuye muhemu yera gira inyota kwa mawuzuye muhemu yera bano Imana nk'ishengero kubw'imbabazi z'Imana ndababwire kiba kintu kiranga umunyamubiri nuko amavuga makuru y'abantu ibi byo kubwo muyaga abantu ni ibintu bibi cyane birici by'impuhemu bwo murahuye mufashe isaha mukijije muravuza abantu hasi kibati tatu ngo twegera Imana gute mama aje gucumura uwito kereta agirige kimwe hari umupastori yagize ingorane baramutuma ko baramubaza uwo mukozi w'Imana kereta agine nta vyinshi yabivuzemo mbwa yari yicaye muri yo nama ageze muhira arazinya amatara kugira ngo afuka amasenge nkuko yasaza bikora hama ngo agiye gufukama umucura akamucuba kujya atatara umuco mwinshi yumva ijwi rivuga hejuru urinde uvuga umuntu wanje Yesu ya kabiri urinde uvuga umuntu mbega yaguye agwa imbere yawe cyangwa imbere yanje twacitse abacamanza ibintu byose banwe nana kibi kikuraba hagaye kuvuga amajambo hagaye kuvuga abantu ukuri icyuzwa bw'imihemu bwawe bireke vuga ijambo uzuri ijambo umwe ushire mu ijambo ry'Imana uwo mwete ufise ushire mu kuri kw'ijambo ry'Imana ushire mu gusenga uzogufasha hagarika kuvuga abantu icyo ko ubuzima bubi cyane Imana yagwicubahiro naho vyumvikana nimukaboregwe ubuhumbu vino yuzu ubuhumbu ariko mwuzure nde mwemu yera muvuga amazaburi mwibwira amazaburi muririmbe Imana yagwicubahiro murihimbaze Imana mu mitima yanyu muhicubahiro muri vyose igagushima Imana muri vyose hama wige gukira bugufi nabandi mukora ibikwa vy'Imana Imana yagwicubahiro. Icya gatanu nimukazimye mwemu ikintu cyose kizimya mwemu urakimenyerega wari wuzuye mwemu kumva umengo uragabanutse cura ikigitubye ugabanuka kumbura uvuze isako kumbura uvuze na wundi muntu kumbura cirubanza ico kintu cyumye ko kirazimya mwemu kiriko kirazimya mwemu cukigwanya ico kintu umwasi wawe chawihana chuhiduri vyumviro uco cyandika ati ikinda kimenye mu bintu biragabanya mwemu wanje kirazimya mwemu yanje Imana yabicubahiro amateleviziyo umwanya wose ibintu biboreke by'umwanya wose ivyo byose by'umwanya wose birazimya muhemu ani abiko Tesalonike 5:19 nimukazimye muhemu tama ari jambo rivuga 1 Corinthiens 14:26 abiko no bambe 14 ngo 3 havuga amajambo akomeye cyane havuga ingene nimba hari umuntu afise indirimbo muri mwebwe nayizana ufise indimi nazivuge Imana yagwicubahiro usho kuzisobanura bisigo ngo yuduhuye twame tugira ivya mwemu twatse mwemu tumuha ikibanza mwemu tumunezerwe mwemu tureke mwemu avuge makoraniro yacu Imana yagwicubahiro tumuhimbaze tumutazire ufise ingabire ayikoresha Imana yagwicubahiro ibi byose rero bituma mwemu atazima Imana yagwicubahiro bituma mwemu atazima. Icya gatandatu kivuga ngo ntimukababaze mwemu yera reka kubabaza mwemu yera hari ibintu mwemu yakubuza wasanga ubanda kwiye kwa Bisirayeli babaye ubuzima mwemu yababuza ikintu bakabandanya gushema bibabaza Imana mu mutima nige cha Nowa Imana iricuza igituma areba umwana w'umuntu irababa igituma ari umwana w'umuntu kuinzira umuntu yari yafashe rero ntimukababaze mwemu
Abanyefeso kandi 30 bavuga kandi nimukababaze mpemu yera w'Imana yabashiriwe kuba ikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa. Imana yahabwa icubahiro. Katuve hasi dusenge. Katuve hasi dusenge. Ntukazimye mpemu. Niko ndavuga umuntu w'impemu, kuba umuntu w'impemu, kuba umuntu w'impemu. Urumva gutegeza kuba ufite ivyumvye yuko uri nyegu y'Imana. Burya uri nyegu y'Imana. Byose rero birubakiye ku ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana no gusenga. Ntuizere ibiboneka, wizere ivy'Imana irakubwiye. Ba mu ijambo ry'Imana, kora ijambo ry'Imana, iga gusenga. Nige uvuye ngaho ukabufisa kandi kanya jimbere y'Imana kandi usurusenga. Imenyereze impemu yawe gusenga. Menyereze impemu kuba imbere y'Imana. Menyereze impemu yawe kuba mu ijambo ry'Imana. Intumwa za Yesu Kristo zaravuze ngo reka twihe ijambo, twihe no gusenga. Twihe, ntibavuze ngo basenga, bavuze ngo bihe gusenga. Nahantu ugenda ugasanga impemu yamaze gufata uburongozi. Niwa kurongora amasengesho yawe. Imana ihabwa icubahiro. Uko ariko ugenda urimenyereza mu nzira aho uri hose. Imana ishime cyane. Rero ndasaba gusaba akakanya. Ndazi ko hari ikintu Imana yavuganye na wewe utangore gusenga by'ukuri. Kubwira ijambo. Tangura kwisengera kubw'ino jambo. Imana ihabwa icubahiro. Tangura kwisengera kubw'ino jambo. Nge Imana ndashaka kuba umuntu w'impemu by'ukuri. Shoboza inzira. Shoboza gufata ingingo zikwiye by'ukuri. Hari igihe bisaba ko abagenzi bamwe ubaheba bahebe. Habisaba kuva muri ibi bivemwo. Ndakubabaza mpemu yera. Uzobona inyungu idasanzwe. Uzobona kugendana n'Imana, uzobona uburinzi bw'Imana, uzobona Imana igutabara, uzobona Imana igushikako, uzobona Imana kwishurira, uzobona Imana kugendera. Ndashaka kumva amajwi y'abantu barasenga. Ndashaka kumva amajwi. Igihe cyose ijambo ritanzwe hari ubuntu. Senga muri ubu buntu nyene. Senga wakirwa ubuntu nyene. Muri iki kibanza nyene. Nuko ubuntu buva mu ijambo ry'Imana. Iyo ryatanzwe hari umuntu buherekeza iri jambo, hari umuntu bushitsa iri jambo, tuba bishinga imizi, tuba rigwira muri wewe, tuba rikura rigira ubushobozi muri wewe. Ora baba seke mama shete reberekore